Murakaza neza kuri My Family Niyo Nkuru TV, ndabaramukije amahoro y'Imana. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Turabashimiye kubakomeje kudukurikirana n'abazadukurikirana mwese, turabashimiye n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mugoroba ndabafitiye umutumirwa canke umukozi w'Imana agiye kutugaburira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Mu kanya turamwakira kugira ngo adushikirize ivy'Imana yashize ku mutima we mu izina rya Yesu. Ariko reka mbanze ndagutumirire wewe nshuti yanje, mwene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru, dufashe dushigikire kugira ngo ubu butumwa ducisha kuri yishene canke kuri yica no bubashe gushikira benshi. Icambere ukora kugira dushigikire no gufyonda sabone canke subscribe kubo ziri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza, ugakanda ukazogera kugira ngo dushize ko video bazohore bakubwira ko twashize ko video, hama uje kuyiraba unakore na like canke utwandikire muri commentaire kugira ngo ubashe kudutera ivyiyumviro, navyo biri mu bidufasha canke bikadutera intege kugira ngo dukomeze kwamamaza inkuru nziza ya Yesu no gutera intege abantu kugira ngo bakomeze kuba mu bihe byiza byo kwishima. Nubwo muri iyi si ibitugora byinshi tutabasha kwishima, ariko iyo tubanye neza n'Imana, tukabana neza n'Imana n'ingo zacu, byose ibyo byose iyo byawe byiza, nubwo intambara nziza canke ibibazo bitabura, ariko amahoro yo mu mutima tubasha kuyagira kuko hari ibyo twagerageje kwegeranya byose tukabishyira hamwe. Icambere kubaha Imana, kugira umuryango mwiza, ibyo bituma tugira amahoro nubwo intambara zitabura, ariko amahoro mu mutima tukayagira, abantu bakatubona twishimye kandi bigeragezo bitabuze. Ariko iyo twishimye mu mutima bigaragara no ku mubiri, ukabona umuntu ari mu ntambara mugabo aguma akomeye kubera iki? Ashigikiwe n'Imana. Tubahaye ikaze rero, twakire mukozi w'Imana agiye tugusangiza ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Ni mukozi w'Imana, mwigisha w'ubutumwa bwiza, tuguhaye kaze udushikirize ico Yesu yashize ku mutima wawe, kandi Imana iguhezagire mu izina rya Yesu. Dusenge kugira ngo twakire umukozi w'Imana. Turagushimiye Imana rurema, Imana data mushobora byose, urera cyane kandi urakiranutse, ushimwe kuri ugushima. Turagushimiye ko wabanye natwe kandi uzakomeza kubana natwe, kandi ko wabanye natwe muri byabe n'uyu munsi ukomeza ubane natwe. Turasenze rero kugira ngo ukomeze ubane n'umukozi wagiye tugaba ijambo ryawe. Turamusengeye mwami, umusukire ku mavuta, imbaraga zawe zimugote, imbaraga ze zimutwikire, neza yawe mwami ikomeze kumugota. Ibisigaye mwami ushikire ubwoko bwawe biciye kuri runo rubuga mu izina rya Yesu. Maze nyakubaha Imana ukomeze kubana na buri wese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'urusenge twizeye, amen. Turakwakiriye mukozi w'Imana, kaze mu izina rya Yesu, amen. Nyemerera nkuramutse muvandimwe, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana ko je nawe twagiriwe ubuntu bwo kubona ino saha n'uyu munota. Imana ishimwe ko jewe nawe tukiri bazima. Imana ishimwe ko yemeye ko tuba tugihumeka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ndanezerewe cyane bivuye ku mutima, ndanezerewe cyane bikomeye ko jewe nawe tukiri bazima. Dushimiye Imana data wa twese wo mu ijuru ubuntu n'imbabazi yatugiriye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Reka unyemerere dusangire amajambo y'Imana makeya dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo bice 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 6 n'uw'indwi n'uw'umunani, turangirize ku murongo w'9. Umutwe w'amajambo uravuze ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Haleluya. Umurongo wa 6 uravuze ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Indwi haravuze ngo hahigwa
abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. 8 haravuze ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. Dusomye amajambo y'Imana. Yesu yari karerekana abahigwe abaribo. Rimwe na rimwe hari igihe twumva ngo abahigwe ntituvyumve neza, tukumva ko kuba umuntu ahiriwe ari uko afise ibintu ubutunzi kanaka, ari uko atunze ibintu kanaka. Nagira nkubwire ngo kuba ufise ibintu kanaka ntabwo ari byo bigaragaza ko uri umuhigwe imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuba ufise ubutunzi kanaka, ibyo si byo bigaragaza ko uruhiriwe imbere y'Imana. Haleluya. Ariko niwumve icyo Yesu yavuze. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo Yesu yerekana abahiri abaribo. Umurongo wa 6 wavuze ngo iki? Wavuze ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Kuko aribo bazohazwa. 7 hashavuga ngo iki? Haravuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Abagira imbabazi kuko nabo bazozigirirwa. Yesu ari ku musaraba, ya mibabaro yose, haleluya, ariko ngo yarasenze abwira Imana, arayibwira ngo Data ubabarire ko batazi icyo bakora. Haleluya. Yosefu yabariye bamugiriye nabi, abamugombye kumwica, bamugurishije, arababarira. Stefano yagiriye imbabazi abamuteye amabuye. Biravuga ngo Stefano ngararangamiza araba mu ijuru, ngo abona ijuru rikingutse, ariko arangije aravuga ngo Data ubabarire. Twebwe uyu munsi gutanga imbabazi, haleluya, biza bitugora bikatuvuna, ariko nagira nkubwire ngo muvandimwe, namba ugomba kuba uhiriwe inyuma y'ubu buzima, namba ugomba kuba uhiriwe inyuma y'ubuzima dutuyemo, nagira nkubwire ngo niwumve ijambo ry'Imana rivuze. Iravuze ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, hahirwa abafise abagira imbabazi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umurongo w'8 havuze ngo hahirwa abafise imitima itanduye. Namba ugomba kuba uhiriwe nuko ugira umutima utanduye. Imana ishimwe cyane. Cyomaje nawe tukavyitoza, cyomaje nawe tukavyumva, icyomaje nawe tukumva ijambo ry'Imana rivuze ku buzima bwacu. Imana ibampera umugisha, Imana ibazigame, Imana ibarinde. Ariko reka nkubwire ngo namba ugomba kuba uhiriwe n'ubu ijambo ry'Imana rivuze. Haleluya. Haleluya. Ba ugororotse. Haleluya. Gira inzara n'inyota byo kugororoka.